urondeye inzira nyinshi zotuma utantora zirahari ntiwozibura, kandi urondeye inzira nyinshi, impamvu nyinshi zotuma untora zirahari. Hasa muri icyo gihe untora utantora si ikibazo, ikibazo ni kunkohotera. Wewe nta kibazo, kubera ko twigiye icyo nizera mu buzima bwanjye, nizera ko ibintu bibiri, yuko umuntu ntafite icyo ndamwongereza ko ntihagire icyo ndamugabanyiriza ko. Ufise ifu udafise imboga, ntafise za mboga ubuze sinke nsesa yafu yawe. Nkunda kure uko nyene usigara uhangayika n'ikintu kimwe, simave ntuma ibibazo biba bibiri. Muri icyo gihe nari nifuje cyane ko nkangurira na leta hamwe na seni, kubera ko nkatwe tuza muri ibi bintu tuza baduteye ubwoba bakatubwira iti wepeti, kuko n'umuvyeyi wanje papa igihe yarondera mama suko abandi bigemeye abanka, none yarahisemwo intambara y'amahitamo n'intambara tuzofa tutayihejeje. Muri icyo gihe dutahurane mu mahitamo, kandi na Mukombozi ndazi yuko umubazo umuntu saba akunterera cyambere nasaba, kandi apa y'abarundi wese kandi nasaba na nyine cyubahiro kwera nterere, kubera ko jewe yaranyensifiye. Sasa kuba naramukurikiye hanyuma ngasanga birankomeranye, kwera bimfashemo, kandi ndazi ko akunda ugwaruka sana, ndazi ko akunda ugwaruka kandi anadushigikira. Muri icyo gihe Malengo Business niyo mizero y'abarundi bose bakeneye kugura ibikoresho byose bikoresha umuyaga nkuba. Wifuza ama ordinateur, ama écran plat, ama television agezweho n'ibindi nk'amakinga, projecteur, ama bafle, ama tapi, eka n'ibindi mukenera byose mu buzima bwanyu busanzwe bwa misi yose. Cyangwa mukeneye umufundi y'ibinuje iyo bakorera ivyononekaye muhira iwanyu, byose twakure kuri 68 tuba tubikire. Malengo Business niwo muco wize ku barundi bose. Igihe najya kwitoza nari nzi ko icyumviro cyanjye nyene yaramaranga mutima yanjye, ariko nasanze maze kwitoza mwabyakiriye neza, Imana ibayizagire cyane. Ndanashimire kandi na seni kuba yaranyebeje kuba mu bitoza mu ntara yagutse ya Bujumbura. Ndanashimira kandi na leta kuba yabitunganyije neza kugira ngo natwe ugwaruka natwe twizegwe muri mu byo kwitoza muri abashinga amateka. Sinogenda nkashimye aba media ukuntu mwitwararitse igihe najya kwiyandikisha, ukuntu mwagerageje gushikiriza ubutumwa abanyagihugu, byarerekanye neza ko mwari mwabyishimiye cyane, mwari mwabikunze. Imana ibayizagire cyane, byari intege kuko hajya yoshika kwiyandikisha hanyuma bose bakavuma, ntaje ntangwa kwiyumvira nabigiriye mwiki. So ubu ndafite impamvu ituma numva neza kuba nabigiyemo hageze, kubera ko iyo mbonye n'amaso yanyu, iyo mbonye n'ukuntu mwaje muri benshi nuko mubishashaye. Ikindi nacyo cyatumye ndabahamagara nuko nzi yuko ama media biroroshe cyane gushikiriza ubutumwa, gushika aho nanjye ntari gushika. Muri icyo gihe nifuza cyane wako tugiye mu bihe by'amatora, kandi ama media yacu akurikirwa n'ugwaruka cyane, kandi iyo hageze amatora kenshi ugwaruka nitwe bakunda kosha cyane, basanga nitwe tugiye kugwana, nitwe tugiye kuzana induru. Je ndifuza cyane yuko aya matora zo amatora ya mbere yazo atigeze abana ikibazo na kimwe n'ikinuma, kubera ko ndazi yuko mu mitima yacu abarundi ari bamwe batazi gutandukanya amahitamo n'ugwanko, kubera ko hari umuntu ahisemo gusa umugambwe umuntu amwanka kubera icyo. Kandi amahitamo n'ugwanko ni intambara tuzofa tutayihejeje, intambara tuzofa tudahejeje, kubera niyo impuzu we wambaye wahisemo mu zindi nyinshi, bisigura yuko zazindi wazanka. Kuko n'umuvyeyi wanje papa igihe yarondera mama suko abandi bigemeye abanka, none yarahisemwo intambara y'amahitamo n'intambara tuzofa tutayihejeje. Muri icyo gihe dutahurane mu mahitamo, kandi na Mukombozi ndazi yuko urondeye inzira nyinshi zotuma utantora zirahari ntiwozibura, kandi urondeye inzira nyinshi, impamvu nyinshi zotuma untora zirahari. Hasa muri icyo gihe untora utantora si ikibazo, ikibazo ni kunkohotera. Wewe nta kibazo, kubera ko
twije icyo nizera mu buzima bwanje, nizera ko ibintu bibiri, yuko umuntu ntafise icyo ndamwongereza ko ntihagire icyo ndamugabanyirizako. Ufise ifu udafise imboga, ntafise za mboga ubuze since nsesa yafu yawe. Vume ndakure uko nyene usigara uhangayika n'ikintu kimwe, simave ntuma ibibazo biba bibiri. Muri icyo gihe nari nifuje cyane ko nkangurira na leta hamwe na seni, kubera ko nkatwe tuza muri ibi bintu tuza baduteye ubwoba bakatubwira iti wewe peti hajya ntacyo uzokurayo kubera ko seni nuko ariko jewe kubera ko natomboye nkitwa izina Toma, ngira ngo niyo mpamvu nemeye icyo niboneye. Muri icyo gihe sinojisha seni kuko ntarabona nzoba memukiye n'Imana, kubera ko kujije ikintu utarabona kubera ko bakubwiye. Ariko ubu kubera ko ndimwo petete nzovuga mu byo nabonye, ariko gushika ubu ndashima cyane kandi ndanashimiye na president wa seni kuba iyo namwandikiye ndamubaza ikintu, kuko ndi mu underground muri ndi umusitari muziki, ariko muri ibi ndi mu underground. Muri icyo gihe iyo mbagije ikibazo aranyishyura mu kanya. Imana imwezagire cyane. Hanyuma sinogenda ntashimiye abarundi mwese aho muva mukagera. Ndashima cyane abazoba bari mu ntara ya Bujumbura, Bubanza, Cibitoki na Bujumbura Rirare, n'abari kure kuba benshi barampamagara, none nini wacu mu Ruyigi tuzogutora. Kuba byarerekanye yuko bari babishashaye. Hanyuma kubaga ngo tutware n'umwanya munini, ikigira gikurikirana n'ishaka nkebuye abanyamigambwe cyane kubera ko barafise influence, kandi iyo influence bikoresheje neza irazana ibyamwa byiza mu gihugu, ariko kandi bikoresheje nabi ironona ibintu mu gihugu. Muri icyo gihe tugira influence itwara abantu mu nzira nziza, kubera influence ni kuba ukwega abantu mu nzira yawe kandi bakaza bakoroheye. Ariko muri icyo gihe gerageza uri inzira nziza kugira ngo Uburundi twifuza buzobandanye buriho, kuko iyo hageze amatora kenshi ibibazo birakunda kuza. Ari gihe niyumvira ko hoba ari kubera ko histoire tubwira ko twavuye mu bikoko, kubera ibikoko kenshi iyo hageze gufungura biragwana cyane. Muguti ariko sinibaza ko twavuye mu bikoko, kuko Bibiliya iratubwira neza ariko turishyo ry'Imana, kandi Imana si igikoko. Uko biri kose turabana b'abantu kandi turabana b'Imana. Abana b'Imana hari ibibaranga, mu bibaranga ingwano ntizirimwo, kuko nta kibazo na kimwe kidafise inyishu nziza. Mu bisanzwe hajya abantu hagera igihe bakagwana kubera ikibazo kanaka, nuko baba bafashe ingingo bihutse canke ntibarindiriye canke batwaye ama emotion, kubera ko twe turabagabo twese. Nabona hari abagabo hari abahungu. Ari igihe umubukuriye ngaha urakubita ikofi, ariko umubukuriye ku magara nta kofi kubita. Hari indi nzira ukoresha nziza kandi ukawica. Muri icyo gihe hari inzira nziza ibihari. Nkanashimye kandi kuba ko nshimiye na leta, nshimiye n'igipolisi n'igisoda kubona ko umutekano ari sawa, kubera ko nimbi byose tubona nuko aho bivira n'abantu babonana nk'uko biragoye. Icyo ni gushimira Imana, kandi nkanabibutsa ko Imana hari icyo yoba yaratubwiye generation y'ubu. Hari icyo Imana yoba yaratubwiye kubona impunzi za Kongo zihungira ngaha. Haje umuntu ahungira ahantu hari amahoro, ahantu mu buruhukiro, bisigura yuko Burundi bwacu n'uburuhukiro bushikana amahanga abona yuko niho hantu twogenda tukaryama tugasinzira neza kurusha iwacu. Icyo ni ikintu gikomeye cyane, hari umwitwariko wacu twese kukigwanira kandi ugihagararira. Kandi muri icyo gihe hariho n'amategeko leta yatanze kubyekeye umuntu yaje ari umushasha kumwandikisha kugira iki ibyo bintu bikurikize, kubera ko umuntu naho aramahera yo gupanga petete ratanga menshi, ariko ugerageze ube maso cyane. Si kibazo yo haba ikoretizi ahaba, kandi ntibamufunga ntibamukubita, kuko abarundi turakunda abashitsi cyane. Muri icyo gihe tugerageze tubikurikize, kubera ko kandi ikindi nacyo ndanatumiye n'abakongomani bari ngaha, abanyamahanga bari ngaha,
kubera ko umutekano w'u Burundi no umutekano wabo muri ico gihe nabo nyene urabaraba aho bari no makambi bahari aho bahuriye aho bahura bagerageza umwe wese acungera uwundi kubera ko ibibazo bizotera u Burundi iwabo kuri bo bizobakomerana cyane kubera turazi n'inzira two kwinyegezamwo cyane two kwirwa ko bo n'abashitsi bisigura yuko bakwiye kuba maso cyane. Hanyuma nyene ikigiri cyanyuma nagira ndababwira ibyekeye peut-être novuga ko ingaruka nziza nahuye nabyo muri ibi bintu kubera ko nasanze maze kwiyandikisha narabonye ugwaruka benshi byarabahimbaye cyane n'abatarugwaruka abantu bakuze byarabahimbaye cyane nuko icyo natahuye benshi bavuze ati sasa twarabitinya uyu muntu kwagiye reka turabe kwazo tubwira ingaruka ziriyo nziza nambi kugira ngo natwe bizotworohere 2030 ndazi kugwaruka bazoza ari benshi kandi no munezero wanje. Muri icyo gihe benshi nameze nka kaka arakabeba karaho iyo intambara iheze harakabeba bakunda arutuye bakunda kurekura kugira ngo baraye ko ari amabombe kajaga gasaduza cyavuga ati bani tuhakiye ahantu so ndazi kugwaruka benshi bamfashije bavuga ati nuko tuzi mu mateka umuntu agiye ku bintu bya politike abagiye mu bintu by'ibibazo ariko sinibaza ko ari ibibazo kubera bijya bibazo si politike ikibazo n'umuntu kubera ko politike ni nk'intambi uyikoresheje gucumita umuntu iracumita ariko uyikoresheje gutonera igitoki gatonora sasa ikibazo si intambi ikibazo ni wewe so je nibaza yuko ifo ko tuba responsable y'ibibazo byacyo tuvuge politike ahubwo tuvuge umurundi unyenevyo. Muri icyo gihe mu ngaruka nkuru umuntu ahura nazo icyambere na mbere kwanza n'abarundi nyene bagenzanje nyene abanyagihugu bagenzanje kuko nabo nyene iyo bambonye benshi bambwira none duhe none ntuzi ko tuzogutora ukacisanga ngo utampaye igihe tuzogutora ukacisanga ya ruswa tubona yuko yuko abarongozi haro bamwe bajya ruswa tubona yuko ari mbi kumbe natwe turayikunda turabona yuko turakeneye ruswa bisigura yuko muri kazoza bizotugora cyane mu gihe n'umunyagihugu wenyene abona yuko makahawe ruswa niho ashobora gukora ikintu cyiza kimurimo. Nkamubaza none uranyemera ngo yego genda kwemera cyane kandi je nzogutora ariko cyenchorera so je nibaza ko ifoko bamenya ko ibintu icyo babuze si micyoro kandi nta muntu azogwamera aruta yiwe uko biri kose azogwamake rondera inzira zo gukura mu kurindira duke basigaje kuko nta n'igice 10% azoguha aruta yiwe. So muri icyo gihe tugerageze nibatume kubera cyaje kumbwira ikintu kimwe njya nsanga ko niyo mpamvu ari gihe wosanga abadepite kenshi nari yumviye nkavuga none kubeke abadepite tumaze kubatora batagaruka kandi bakaca bagenda hiyo abandi nomero zabo ntibaziduha kwivya none ko nyene icyubaye mukuru w'igihugu nyatanga inomero y'abadepite none ikibazo kiri hehe. Sasa ari gihe usanga naje kubona ari gihe usanga ari bimwe yegereye abanyagihugu ho kumviriza imigambi yabazaniye barayicaza kubaha naho kacu usanga umushinga amateka muri miliyoni 3 izo miliyoni 3 avuze ko buri gihe ngira nje kubana n'abantu ifoko ntegura umuriyoni ndabaha none ku kwezi we azobaho gute murazi benshi n'abapangayi ibazinzu kuntu ziba ziguma zizimba. Muri icyo gihe nibaza ko turakwiye kwanza icyo ni kibazo cya mbere hari imvuga none abanzoja kubabwira imigambi kwe cyangwa inzotangura ndabamahera abariyo ntangure kuvuga so muri icyo gihe ndabasabye kweri barabe ahubwo je mbashaka mbonane nabo cyane kugira ngo ya inspiration vya vyumviro bama nk'umuririmbyi bandanye babimpa. Ikigira kabiri nacyo nk'intamba nini amategeko ariho igitigiri cy'abashobora kw'abitoza igitigiri bafatirako ibice 40% ni namba nini ya cyane kuri jewe nkanje kubera ko uri umu independent ugasanga nta mashami ufise ahantu hiyo ruguru ntaki kandi we ntuzi cyane nk'umugambwe warariteguye kuva kera andi kwa cyusanga umugambwe usabwa ibice 2%
ariko umugambwe usabwa ibice bibiri kugira ngo umuntu abe umushinga amateka, ariko je nkasabwa ibice 40 bisiguranya abadepite b'abanyamigambwe 20 muri je umwe, kandi ndumwana muri ibi bintu. Nibaza ko ni itegeko kubera ko ari rya bose ni byiza, ariko zogerageze bishobotse nyine icyubahiro mukuru w'igihugu Imana igwezagire cyane, kandi uri mu bantu banyansipiye cyane kugira ngo ngiye mu bintu byo kwitoza, kubera narabona neza ko yegereza ugwaruka, ndabona neza ko ari kibanza ari nimero ukeneye ko umuntu aza kuyikina. Muri icyo gihe naje kubera icyo vuga ko nyine icyubahiro ntegezwa kujyayo kugira ngo nkore hamwe nyine n'abarundi, na nyine icyubahiro bavuga uti ye bagabo uyu musore wacu kumbe twaratebye kumumenya. Muri icyo gihe nimba bishoboka kwera icyo kintu bakigabanye, kubera nkanje icyo kwitoza nk'ugwaruka mu bindi bihugu baragena n'izindi ryo kujya mu matora, uje kwiyamamaza nta n'ibyo tuba tuzi, kubera twebwe concert tuba tuzi ko ari afishe. Sasa ibi kwiyamamaza ari ukuntu biba bitatworohera n'uburyo niki. Muri icyo gihe kubera twabuze ukuntu batugena, je nifuza ko mwakuza ibibazo ndiko ndabona si by'uburyo by'iki mu bintu byo kwitoza, abandi ntibazobibone, hazobese nizodufashe mwakuza muri manda iza bagerageze hazobe hariho ikibanza cy'ugwaruka bagenwa, akagenwa userukira ugwaruka, userukira ibimuga. Urabona n'abantu bakwiye kubera we nuvuga neza ibimuga utari ikimuga, kubera ikimuga kirazi n'amazina y'imiti kibuze, ariko we nshobora kumenya amazina y'imiti ubuze kwera nasubuntu gwaye ibintu gwawe ubwo umuga, naho nyine hakeneye umuserukizi abakenyezi uko kubera ko usanga ugiye mu ntambara wari wakuwe no muhira n'ivyumviro, ariko ushitse hari usanze na vya vyumviro ntibishobora gushika kubera ataburyo. Kubera ko ifirazi koga ariko si mwipave irakenera amazi, itabonye amazi womengo nizikoga. Ushaka ufise ibyumviro byiza, ariko umunyagihugu utagiye ukamubwira abona yuko atane ivyo ufise, ico naco ni kibazo kinini cyane umuntu akunze guhura nacyo, kandi kikaca gituma hari n'abapoliticiens jewe ndiko ndababwira nk'abantu mutarashikayo petete mnyakiza mwaza muzobone ibibazo muzoze mwabyiteguriye. Je sinaronse ubombaza ariko je nzobazwa kandi nditeguriye kubazwa. Nasanze achahaza abapoliticiens bakaza bakagutuma ko bakakubwira iti banagenda keneye ko tubonana, urabona, kandi iyo bumvise yuko ari umuntu afite experience umuprofessionnel muri ivyo bintu uramwegera, kandi yaguhamagaye ugaye wawe ni reka ngende kumviriza ari impanuro ko turakeneye abantu nk'aba baduhimanura. Ariko iyo ushitse arakwereka neza ko agufitiye impuhwe, yuko ashaka arabona neza yuko ushobora gutsinda, ariko yajya amajwi abona baca bayakoresha nk'impamvu yuko yajya amajwi ibice 40% wewe uzoyaronka kweri. Sasa ndakwereke, gerageza tuvugane, ndaguha ubu nimba ari uburyo bukenewe, jewe ndaguhe uburyo bwo kwiyamamaza, ko n'amahera zo kugora, je no gwa n'imiliyoni 200 300, ariko wewe tuzogerageza unkorere uyamamaze ku bwanje. Muri icyo gihe ukunda amahera ariyo yagutwayeyo yoba ari n'inzira aramahera yagutwayeyo, ukibona yuko kandi twebwe twaciye mu muziki benshi badufata nk'abantu dukunda amahera cyane, abantu dukunda kuryoherwa. Ndamweretse aya mahera nazo yareka, kandi ikindi nacyo gakwereka yuko ari umugambwe bazoshobora ukuntu muri ibyo bice bibiri nawe woronka ibice 10% muri 5 umugambwe bazoce bagushiramwe urabe yuko woronka. Ariko tuno majambo bakoresha, uyu wa mbere akabagiye akoresha cya kibazo cya 40% akaca ashaka kugikoresha nk'inzira yo gushaka kugura umuntu. Muri icyo gihe uko leta izodufasha cyane ikabyorosha, nuko natwe mu mwaka abandi bazoza batazohura n'ibyo bigeragezo. Hanyuma ikindi nacyo umuntu ahura nacyo ni icy'uburyo. Umuntu arakwereka neza yuko kwiyamamaza bigoye, kandi kuri wewe biranagoye cyane. Muri icyo gihe genzo guhaya naya, ariko nawe akaguha condition, akavuga ko genzo nzoguha vision yanje, ubu niyo uzohagarara ko niyo uzuravuga. Muri icyo gihe hari ibintu iyo ubuze
iyo babona yuko uri mu independence nkati tugitangura hari ibibazo duhura navyo cyane ariko ibyo byose si ibibazo cyane kuko inyishu Imana yarayiduhaye kuba yaturungise muri ibi nuko yateguye akarere kandi bigiye kugenda neza. Icyo nashatse cyane no kubasaba no gusaba abarundi bose yuko umfata ku mugongo nkuko babinyeretse mu kumfata ku mugongo ni kunshigikira mu bintu by'uburyo kubera ivyumviro ndabikeneye n'amasengesho ndakeneye ariko kenshi isengesho riratangura kandi isengesho rigahereza. Gutangura ni gute twese tugiye gusabira umuntu ineza ariko kandi dumenye yuko igusengera umuntu kenshi ni ikintu cya gatatu kiza ubwa nyuma kubera umuntu aba yarahezagiwe Imana yaramuhezagiye kuva kivuka ariko iyo wewe ubona yuko akeneye ibiryo umuntu ashonje akeneye ibiryo udafise ibyo biryo umuha uwo musengera kubera ko abyananiranye mu zindi nzira ariko ufise ubushobozi bwo kumuha ibiryo bimuhe hanyuma isengesho urikomerezeko. Hari n'umuntu ujya kubwira ko ari umuntu ujya kubwira ko umuntu ashonje ugiye kumubwira ko Yesu agiye kuza ari giye nakwishurana nabi kandi akeneye kujya mu ijuru kubera ko hari ikintu cya mbere dukwiye guhera ko kugira ngo ujya muntu yinjire mu mwuka. Muri icyo gihe je nasaba cyane yuko mumfashe kubyekeye uburyo birakeneye amabafre birakeneye imodoka yo kuzunguruka hose birakeneye ibintu by'amabaje birakeneye imipira yo kwambara kwa kunavuganye na president wa Seni arambwira yuko nemerewe guterereza ko n'abanyamigambwe baratereza cyo bumva yuko nimba bakuru bacu baterereza je nibyo nterisoni kubasaba mu gihe n'abakuru basaba je mbayende ho ari byo mutazi kuri jewe na konsere zanje kontra mu muzifise muraze ayo dukorera ya murazi n'ucyo umuziki waduhaye no twawukoreye cyane umuziki ya muziki warampaye sinari kuba ndiko ndabasaba nkuko bikwiye ariko ukubona baryoheye ndazi yuko harageze ko munyishura kweri kandi si kunyishura tu ahubwo muko murishura kubera ko maze kuba umushinga amateka nzoba umuntu wazoba ari gihe ari kwijambo zoba ari mwebwe bisigura yuko ni mwebwe nyene muzamuko muritangira. Nkaba kandi ndaza kubaha inzira zotuma inzira muzocyamo kugira ngo mushobore kumufasha gucisha ahubwo icyo umuntu aronse nashizeho n'inzira ishobora gutuma n'igihumbi umuntu agitanga ariko kandi ndababwiye na biro naruguriye biro kugira ngo ari n'uwundi avuga ko no ibintu byose samahera ariko samahera gusa yo n'ivyumviro byo tuma udakoresha n'amahera menshi ugasanga ukubona ko amahera akenewe cyane ariko ari umuntu yo kuzana icyumviro gisimplifia ya mahera kaba make ya biro ikaba iri ngaho akate NSS Rohero aya mbere Avenue Susedinil numero 25 muzoza ngabo benshi bayita kuri BAA abandi bakita kuri Black FM Media. Niyo biro iri ufite icyumviro ndamuhaye ikaze azoze tugisangire mu mwanya wari wo wese azoze. Hanyuma kandi jeke uburyo ndafise konte ngira ndabahe hanyuma akaba ariho konte ya mbere ni kwanza Lumikash niyo yoroshe konti ya mbere ya Lumikash ni 66 66 ubusa ni gatatu hanyuma 60 hanyuma gatanu mu Gifaransa 66 000 605. Iyo ni Lumikash. Eco Cash nayo ikaba ari 79 82 99 95. Subiremo mu Gifaransa ni 79 82 99 95. Nyuma akaba hariho konte yari akaba ariyo Kopeke. Muri Kopeke tukaba ni Kopeke yo mu Bwiza. Nbambwiye yuko ukivuga na Kopeke yo mu Bwiza kugira ngo byorohe. Nuko konti ya Kopeke Bwiza itangura n'ubusa 8 hanyuma akaba ari akarongo hagati hanyuma ubusa 6 4
kabiri gatandatu gabiri munani gatandatu subiremwo wa Kopeke Bwiza ubusa munani gatatu akarongo ubusa gatandatu kane kabiri munani gatandatu. Mu Gifaransa Kopeke Bwiza 083-064-286. Aho amazina ni Nzeyimana Toma niyo mazina yanje kujye nyine. Hanyuma akaba ariyo Bankobu iyo note akaba ari ibiharuro ni 1 4 1 2 9 3 2 ubusa 1 ubusa 1 hanyuma tire 9 gatandatu. Mu Gifaransa ni 1 Bankobu note 1 4 1 2 9 3 2 0 1 0 1 tire 9 6. Amazina ni Nzeyimana Toma nyene. Hanyuma hakaba hariyo Bankobu konte ya $, konte ya $, ikaba ari 1 4 1 2 9 3 2 ubusa 2 ubusa 1 hanyuma karongo 1 5. Mu Gifaransa subiye mu Gifaransa konte ya $, 1 4 1 2 9 3 2 0 2 0 1 tire 1 5. Hanyuma akaba ariyo na konte y'amayero. Hanyuma akaba ariho mu Kirundi ni konte y'amayero mva mahanga nyaburayi ni 1 4 1 2 9 3 2 ubusa 2 ubusa 2 akarongo 8 5. Mu Gifaransa ni compte en euro 1 4 1 2 9 3 2 0 2 0 2 tire 8 5. Ikaba ari y'amayero. Hanyuma nkabasaba yuko mono saba akunterera cyane nasaba kandi apa y'abarundi wese handa nasaba na nyine cyubahiro kwera nterere kubera ko jewe yaranyensifiye sasa kuba naramukurikiye hanyuma ngasanga birankomeranye kwera bifashemo kandi ndazi kwa kundugwaruka sana ndazi kwa kundugwaruka kandi anadushigikira muri icyo gihe ndabimusabye cyane kandi ndazi ko azobikora kubera ko ibi arabizi bisanze bigendimwo ninka kujya ugize mariage abarakahise k'abavyeyi bawe nanjye ibindimwo nakahise k'umuvyeyi wacu n'incyubahiro mukuru w'igihugu cyacu cyiza. Hanyuma nkarangiza ndabashimira cyane kuba mwaje muri benshi kandi Imana ibahezagire cyane.